banyakubahwa murongoye urwego rwa diaspora y'abarundi kino gihugu ca Australia, banyakubahwa namwe twagendanye umutambukanyi wanje hamwe n'umuhanuzi mu serukizi, banyakubahwa mugize urwego rwa diaspora y'abarundi baba muri Australia, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, ubumwe, amahoro, umutekano, iterambere ku Burundi n'abarundi bose. Ndanezerewe cyane kuno munsi kubona ndose kano karyo kugira ngo dushobore kuganira, dushobore gusangira ikiyago kuno munsi mwiza, umunsi w'imboneka rimwe kuri jewe, eka mbese no kuri mwebwe nkuko mwagiye murabivuga, kuko bubaye bwa mbere ubuserukizi cyangwa ubuserukira igihugu cy'u Burundi ashobora gushika hano muri kino gihugu ca Australia, kuva igihugu cy'u Burundi kigiraniye amasezerano yo kunga ubucuti na kino gihugu ca Australia, aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2007. Hirya y'ejo rero niho twatewe iryo teka ryo gushika ubwa mbere nk'umuserukizi hano muri kino gihugu, kugira ngo dushobore kwimenyekanisha hama dutangure ku mugaragaro amabanga yacu. N'akaryo rero kadasanzwe, nkaba imbere y'uko njya mu idonido ry'ikiganiro nagomba mbanze rero ndabakengurukire cyane mwese, umwe wese ku ruhara rwiwe, ku byo yashoboye gukora kugira ngo kano kanya gashoboke, kugira ngo bino bikorwa bishobore gukoreka. Ndabakengurukiye cyane, nkaba nongera ndabakengurukira ingene mwatwakiriye kuva tugishika gushika kuri uno mwanya. Nongera nshima inzimano kuva tugishika n'ukuri nta saa ziragwa ku munwa, tumerewe neza, mwaratwitayeho kandi mwanatwemereye yuko akataraza kari mu nyuma, kandi natwe n'ukuri nituza kubatetereza. Ndakengurutse rero, kandi nkako n'umugenzo mwiza, biragaragara yuko nubwo muri mwashitse hano kure cyane y'u Burundi, mutigeze mutana gatoyi umugenzo mwiza w'ikirundi, umugenzo wo kwakira abantu, umugenzo wo kubagwisha neza. Uwo mugenzo rero muze mukomeze, muze mugumane, muze murage n'ababakomokako, kuko n'umugenzo mwiza. Hari abantu bagenda mu mahanga, bagenda mu ntara hirya no hino, ugasanga koko baramaze guhinduka ku buryo bw'uko ushobora gushikaho n'umwanya ugasanga udashobora kubamenya, bagatangura mbese no guhindura indimi, bakakubwira yuko iyo uriko uravuga n'ururimi rw'iwanyu batabyumva. Ariko nibaza yuko ururimi rw'ikirundi n'imigenzo y'ikirundi idateye isoni na gato, oya, ahubwo biri mu mico kandi biri mu butunzi dufise tubwiza gukomeza. Ariko kandi ntikibuze yuko ubwenge cyangwa ubumenyi cyangwa indimi zindi tuziga mukazimenya, tukazimenya. Icyo Cyongereza mukakimenya, Igishinwa, Igiswahili, Icyarabu n'ibindi byose mukabimenya, ushoboye kubifata akabifata, kuko n'ubutunzi nabwo. Mugabo ntimutakaze kakaranga, ntimutakaze rwa rurimi, bishobotse mbese n'ababakomokako ntimuterwe isoni ryo kubigisha ururimi rw'ikirundi n'imico y'ikirundi. Ndabakengurukiye rero, iryo ryari ijambo rya mbere ryo gukenguruka, kandi n'ukuri ndabivuze ndabikuye ku mutima, kuko nababonye ndabaravye tuganira turamukanya, urabyumva kandi urabibona.
nubwo hari abantu bama bavuga ngo kirazira gupimisha ijisho, ariko nanjye nama mvuga nti ijisho rigaye nukuri kugira ngo usange harimo ikintu nawe nyine nukuri hari usanga bitoroshe. Jewe ndabaraba kuva ngishika ngaha ejo ku kagoroba gushika kuri ano magingo nukuri ndabaravye ndabona yuko muri abantu bifashe kandi mukomeze mutera imbere, mukomeze mutera intambwe, mukomeze muyagayaga, ndabona nukuri ko muteye igomwe kandi namwe ndazi ko mubyishimira. Ijambo rya kabiri naryo nagomba ndababwire yuko twaje ngaha dufite intumbero, nibyo twayifatanije no kuza kubaramutsa, ariko ntitwashikiye ngaho bwa mbere, twabanje guserukira ibukuru hariya hirya mu gisagara bita Kambera, ngira murakizi, abatari bake muri mwebwe naza ko mumaze kugitemberera kuko niho hari ubutegetsi bw'igihugu. Niho twabanje rero gushikira kugira ngo tubanze kwimenyekanisha, hanyuma twaraganiriye abategetsi barongoye kino gihugu, turaganira ibijyanye n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi natwe, hanyuma twaranezerewe cyane cyane no kumva yuko abategetsi ba kino gihugu babashima, barabitubwiye badarya umunwa yuko kominote y'abarundi iri mu makominote bashima cyane. Nagomba mwikomera amashi. Ibyo barabimbwiye bariko turavugana duca hirya no hino ingene imigenderanire imeze n'iki ama turagaruka no kuri ico cuko hano hariho abarundi benshi baje kandi babayeho neza, bafashwe neza hano muri kino gihugu, kandi ko banaterera mu bijyanye n'iterambere rya kino gihugu. Hanyuma abategetsi barambwira yuko bashima ingene mwigenza n'ingene mubyitwaramo. Ni ukurumva namwe rero babashimye, namwe naza ko mwoca mwishimiriza, ahubwo bikabatera intege zo kubandanya mwongera mutera imbere kugira ngo mubandanye mugira gute mushinga icumu mu mashinga. Hari uwavuze ati turakengurukira leta y'u Burundi kuba yaraduhaye akaryo ko gushobora kuronka ubwenegihugu burenga bumwe iruhande y'ubwenegihugu bw'u Burundi, mukaba mufise n'ubundi bwenegihugu bwa Australia kandi bwose bwemewe. Ni ikintu kidasanzwe, n'ubutunzi budasanzwe mutagomba gupfisha ubusa, kandi nibaza ko ata mugambi n'intumbero mufise yo gupfisha ubusa ayo mahirwe, kuko n'amahirwe ataronka bose. Aha muri mu bantu batowe n'Imana, kuko n'amahirwe ni bimwe byo mu Kirundi rimwe dukunda kuvuga yuko wambaye ikirezi hari igihe atamenya ko cera, ariko ikirezi mwambaye kirera rwose kikirubatse mwege nimushaka kumenya. Ariko murabizi nubwo ndabivuga uko rimwe gusange usanga hari abaza baravyubagiza bakisamaza. Ako kajyo rero mwaronse nikagomba gupfa ubusa. Tuganira rero n'abayobozi ba kino gihugu, twaraganiriye ibijyanye n'ingene twofashanya. Aha nagomba ndimboneraho akaryo ko kubabwira intumbero igihugu cacu c'u Burundi cafashe. N'igihugu benshi muri mwebwe ndabona murakuze n'ugwaruka narubonye, mugabo abo turi kumwe ngahanye mbona ngaha mu maso yanje, nibaza yuko benshi muri mwebwe barenza imyaka 20 cangiye ngo bayegereje gato. Muri iyo myaka gituma ndabivuga 20 ni ukubera yuko imbere yaho igihugu c'u Burundi caraciye mu bihe bidasanzwe, ibihe n'ukuri byateye amaganya abarundi n'u Burundi. Abarundi barapfa, abarundi barakumigwa, abarundi barahunga, abarundi
barangara ku buryo bw'uko icyo gikomere n'ukuri n'ubu ntikirahera, ariko leta iguma igerageza ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bije bihere, abarundi bashobore kubaho neza, bashobore kubaho nk'abandi bose, abari mu buhungiro bashobore gutaha, ababyipfuza ntibatangirwe, imbere n'inyuma. Nta kintu leta idakora kugira ngo ibyo bintu bishoboke, kandi ibwirizwa kubikora. Iruhande yaho igakora no kugira ngo abantu bari hirya no hino bashobore kuronka akaryo ko guterera. Ibyo ndabivuga kuko inyuma y'icyo gihe kibi cyane harakozwe ibitari bike, harabaho kumvikana mu nzego zitandukanye, harashingwa inzego zidasanzwe, cyane cyane inzego z'umutekano, inzego zatangaje abantu benshi, aho Uburundi cyari igihugu kiguma gitabaza abandi kugira ngo baze kugitabara, kirahinduka mu mwanya muto kigeraho igihugu cyacu gisigara kijya gutabara abandi bantu. Ibyo byose agaseseshwa rumuri murabyumva, nubwo musa n'abari kure gatoyi, isi murazi ko yegeranye. Abarundi baragiye gutabara muri Somalia, abarundi baragiye gutabara muri Central Africa, abarundi baragiye gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bidasanzwe ugereranije ufatiye kuri kahise ka vuba k'igihugu cy'u Burundi, kandi turabishima, ese mbere n'amakungu arabishima kuko ni ikintu kidasanzwe. Ariko rero ibyo ntibihagije. Leta yafashe intumbero y'uko abarundi nabo ko ibintu byahindutse kandi biriko birahinduka bigenda mu nzira nziza, abantu nabo boshobora kubaho neza, imibereho yabo igatera intambwe, tukamererwa neza, kuko abarundi bakaronka icyo bafungura, abarundi bakaronka aho baba, abarundi bakashobora uburwayi agashobora kwivuza, umwana w'umurundi agashobora kwiga aho ashatse ibyo ashatse n'ibindi byinshi. Murantunga. Ibyo rero kugira ngo bishoboke, abarundi bahamagarirwa ko umwe wese abwirizwa kugira icyo akoze. Abarundi bari mu gihugu, eka mbere n'abari mu mahanga, aribo bamwebwe, umwe wese agomba kubamwo, kandi leta ikagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uwumva kandi abona ko ashoboye, afise agatima ko gukora, abona yuko aronse ikimufasha kugira ngo imigambi yiwe n'ibyo agomba gukora n'ibyo agomba guterera igihugu ashobore kubishikako. Ni muri iyo ntumbero rero bahamagarira mwebwe, nk'uko duhamagarira abarundi bari mu gihugu, yuko bokura amaboko mu mpuzu tugakora. Leta yarashyizeho intumbero, irashyiraho n'imbonakazoza kugira ngo imurikire abantu, imurikire abarundi, bereke uko twipfuza kubishikako. Hanyuma nubwo iyo mbonakazoza yagiyeho, ntishobora kugira icyo idushikanyeko tudahagurutse, kuko ni twebwe nyene, abarundi bo nyene ubwabo bagomba kubikora. Ariko rero iruhande yaho turemera yuko n'abantu bandi ntiduhakana yuko kandi ntidushobora gusubiza inyuma na gato ibijyanye n'agacumu k'ubumwe. Hariho akivuze neza ati muraraba, hariho intumbero dukunze kugenderamwo yitwa ngo imfashanyo. Ibintu by'imfashanyo byaratumugaje ku buryo bw'uko hariho abantu bamaze igihe babona yuko badashobora kubaho badafashijwe, kandi bafise ibikwiye kugira ngo bashobore kwibeshaho, bafise ingufu zikwiye kugira ngo bashobore kwibeshaho. Igihugu cy'u Burundi twasanze dufise ubushobozi, twasanze dufise ibikwiye byose kugira ngo igihugu gitere imbere, mugabo ntidutere imbere. Kubera iki? Kubera twari mu bihe bitameze neza,
twari mu njyane ubundi ibyo ntibyashobora gukunda yuko dushobora kwitaho iterambere. Nicyo gituma rero twipfuza kandi dufise intumbero yuko dufatira kuri ibyo dufise, ubwo butunzi kama dufise dushobore kubutunganya neza hanyuma buturamire, kuko n'abandi bose niko babigenjeje. Mugabo bisaba yuko abantu bitunganya neza hama kandi bagakura amaboko mu mpuzu. Tunahiriwe tunahishije igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi, muri bwa butunzi nababwira usanga abantu bamwe badategera batamenya. Ubwo butunzi nabwo si ubundi, ni inguvu z'abarundi. Dufise rero abarundi b'inkerebutsi, dufise abarundi bakomeye, abarundi bagifise inguvu zo gukora. Benshi muri bo n'urwaruka, ibice birenga 60% by'abarundi bafise imyaka itarenga 25. Ni ukuvuga yuko ni ubutunzi twebwe rimwe rimwe tudashobora, hari igihe tubwiyobagiza, ariko bukomeye, kuko mu bindi bihugu bimwe bimwe, mbese no muri kino gihugu usanga bafise ikibazo c'abantu. Uno munsi twebwe ugasanga abantu bagomba kutwumvisha yuko ibyo ubutunzi bwacu ngwari ingorane, bakagomba no kutwigisha yuko ngo Burundi ngo ari cyo gihugu ca mbere ngo gikenye, kandi kugira ngo dutebe tuvyemere, hama tumaze kuvyemera duce nyine tubibamwo twigenze nk'abakene. Nicyo gituma rero leta yafashe ingingo yuko ikaburira abantu, ikabashyira ku kivi kugira ngo bashobore gukora. Nuko rero mwebwe nk'abantu muri hano nagomba nsongore ntumbereza kuri mwebwe, kuko imigambi y'igihugu ni myinshi, ariko abari mu gihugu bari ku kivi, kandi leta iriko irakora kugira ngo ishobore gushiraho intumbero zotuma n'uburyo bwotuma abagomba gukora bakora koko. Abari hanze rero, namwe abari hanze y'igihugu, leta ntiyabibagiye na gato. Murahamagarirwa kandi yuko namwe mwobamwo, hanyuma noca ngira ko mu ntumbero ijyanye n'ibyo mwagiye murashikiriza n'icyo nashaka kubashikiriza, kandi ngira ko nishura ndababwira yuko ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane singaha gusa no mu bindi bihugu byose aho ubuserukizi buri, duhamagariwe kubegera kugira ngo tuganire, kugira ngo tubabwire igihugu cy'u Burundi aho kigeze, tubabwire imigambi iri mu gihugu, tubabwire n'ibyo uwoba yumva afise, tubahamagarire guterera, ariko atari yafashanya nk'uko mwabivuze. Tubahamagarire gukora mu migambi nk'uko bakunda kubivuga, imigambi yunguka. Ibyo nabyo bikorwa mu buryo bwinshi. Murashobora kubikora ku gatwe k'iwanyu, ni ukuvuga umuntu ku gatwe kiwe akitunganya neza, agapanga neza umugambi. Hari uwavuze ati twashaka mutubarire neza ibisata mubona bishobora umuntu yokoreramwo, tubibereke, tubabwire tuti iki niki, kuko iyo tuvuze ngo igisata c'uburimyi, kuko kiri mu bisata bya mbere twashyize imbere, igisata c'ubutare n'agataka, igisata c'ingenzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'ama infrastructure, inyubako n'ibindi. Ibyo ni bisata byashyizwe imbere. Mugabo ubivuze muri rusange umuntu ntashoka yumva icyo yokora. Nicyo gituma rero tuzobandanya ibiganiro, tuzobarungikira ido n'ido kugira ngo mwebwe namwe muce mwicara murabe muti hari igisata c'amagara y'abantu, harimo ibyo gukora imiti, byo kugira gute, n'ibintu byinshi, n'ibintu tugikenye mu gihugu, kandi umuntu yokora agashobora kunguka. Uwavuze rero ati iruhande y'ibintu by'imfashanyo murashyira imbere n'ibindi bijyanye n'ibyunguka,
yavuze nk'uwabibonye kuko leta niyo ntumbero yafashe. Leta ntihakana yuko kandi ntiyanka yuko abantu bashobora kwiterera agacumu k'ubumwe, ariko twifuza yuko boduterera agacumu k'ubumwe mu ntumbero twebwe twaberetse. Ntibaduterera agacumu k'ubumwe mu gutuzanira indogobwa zikorera imizigo. Hariho umuntu yigeze gutanga imfashanyo azana indogobwa 10, twa tudogobwa tumwe duto duto, adutanga ahantu n'ikomine ahantu mu Cankuzo hiyo. Kandi baratwakiriye mugabo barabaza ati none izo ndogobwa mwazizanye, ababwiye yuko abarundi bo ngaha bafise ikibazo kijanye n'ivyo bintu ku buryo bw'uko ivyo bintu mwabahaye nivyo biza kuba gutora inyinshi z'ibibazo baba bafise. Bati twebwe ntabyo batubariye ko bakeneye, kuko twe twabonye bakenye, hama twiyumviye icyo twabafasha tuca tubafashisha ibyo tubona dufise hafi, twabonye rero ibihinya aribyo twabafashisha. Si uko rero twifuza ko byogenda, nicyo bituma twashyizeho imbona kazoza kugira ngo twerekane iyo tuja, n'ababa bagomba kudutera agacumu k'ubumwe babikore. Ku bijyanye rero na mwebwe muri diaspora, ibyo bisata nabibabwiye, ariko ibyo n'ibyo tuzoyibaha. Ingene mushobora kubikora ni gute? Ni ukuvuga yuko murashobora kubikora mwebwe nyene umwe wese ugatwe kiwe, ni ukuvuga ashinze umugambi gwiwe. Canke igihe udashimye gukora ku gatwe kiwawe, urashobora gukora umugambi ufadikanije na leta, ibyo bita amapepepe. Urashobora gufatanya na leta mugakora umugambi, hanyuma ingene bigenda bivanye n'umugambi uwo ari wo, hariho ingene mushobora gushyira imitahe hamwe, wewe ukaba ari ufise umutahe wo hejuru canke leta ari ufise umutahe wo hejuru, murabiganira. Abasanzwe bamenyereye ibintu bijanye n'imigambi barabizi ukuntu bitunganywa. Ariko kandi hariho n'ikindi leta yemera mu bijyanye no gushyira hamwe imigambi. Leta iremera yuko umuntu ashobora gukora ikintu hanyuma agafata umwanya wo kwisubiza, ibyo bita BOT, ni ukuvuga build operate and transfer. Ni ukuvuga urubaka hanyuma icyo kintu ukagikoresha, hanyuma bivanye n'imyaka mwumvikanye na leta ukazoca ugishikiriza leta. Niko bigenda, hari ukuntu biba biharuye bivanye n'imyaka. Ibyo byose rero ibyo n'ibyo murashobora kuvugana n'ubuserukizi, canke nagema ngire ko ndababwira twebwe nk'ubuserukizi ingene tugiye kandi twipfuza gukorana na mwebwe kugira ngo dushire ingufu hamwe. Kumbure mu buserukizi harimo ibibazo mushobora kuba mufise canke intererano mushobora kuba mufise, twebwe dushobora kuba tudashobora kubaha inyishu ya nyuma, ariko byinshi nukuri nagomba ndababwire yuko tubifitiye inyishu. Ari naho nagomba kubasaba no kubatera akamo yuko twogira inyifato cyane cyane tugahindura inkoro, kubera abantu benshi, narimvuze benshi ariko si benshi, nibaza ko ni bamwe bamwe, kuko nibaza ko muri mwebwe atabarimwo. Hariho abantu bakunda ibintu byo gukorera mu rufuri. Abo bantu rero barakunze guhura n'ingorane, bakava hariya mu mahanga bakagenda mu gihugu, bakagenda nyene buke buke nyene baciye ahantu bakiburukira hariya. Abo bantu rimwe rimwe barahura n'ingorane, kandi iyo bahuye n'ingorane biragora n'ukuri kugira ngo bashobore gufashwa. Si ukuvuga yuko bahura n'ingorane kubera icyo, mugabo ni kubera yuko ntawe umenya. Iyo uri kurakora ibintu ni kujya kose umuntu agura assurance. Benshi muri mwebwe murafise imodoka, sibyo? Umuntu aragura assurance, si ukuvuga yuko acaza kudaragonga abantu cyangwa azaragonga ibishitsi n'iki ngo ndafise assurance ngo je nta ngorane. Oya, si uko bigenda. Mugabo assurance urayigura kugira ngo igihe byoshika, nibaza ko ari uko bimeze. Ni ukuvuga yuko rero no muri investissement tubahamagarira yuko ibyo mukora mwobikora muciye mu nzira nziza, inzira zigororotse,
kugira ngo igihe byoshika simvuze ngo bica bishika mugabo biramutse bishitse waciye mu nzira nziza birakorohera. Ibi rero n'ukuri ndabibasabye kandi mu byitwararike, hanyuma kuko birakunze gushika rimwe rimwe bigakumva ari umwe n'uwundi byashikiye. Ariko sinavuze yuko muciye aho onye mutazo, nuko navuze nti ufise assurance, sinavuze yuko adashobora guhura n'igisida, oya birashobora gushika mugabo birakorohera gutora inyishu y'ikibazo. Ndagomba rero ndabahamagarire yuko ibyo mwifuza gukora mwobikora, ariko kandi mugaca mu muco, mugaca habona. Nkagomba kubabwira yuko ubuserukizi tubemereye, kandi none Yesu kubemerera ni nko kubamenyesha, kuko ni itegeko, tubwirizwa kubafasha, duhamagariwe kubafasha. Umuntu wese avize ikintu yifuza gukorera mu gihugu akeneye ubufasha, kurashobora kuba kumbura ubona nyine wobikora atangorane, mugabo umuntu wese yumva yuko akeneye ubufasha turabahamagariye kudutera kamo mu buserukizi. Mutwandikira ka message, mudutelefone, muturungikire email, nza kugenda ndabahaye nomero zaje za telefone kugira ngo ntihagire uzovuga ngo ntayafise kandi twabonanye ngo ntabyo namenye. Oya, byonye ntikize kibi citwaza, ariko ndaza ko atabyo muzogira. Iyi nimero ndaza kuzibaha, ndabahariza ni numero na email ya ambassade byose, kugira ngo muze muraca ngaho mfise na mvugana na president wa diaspora, ndamubwira ndi nta muntu nomwe ashobora kuba akeneye gukorera ikintu mu gihugu cy'u Burundi, ashobora kuba akeneye gushikiriza umugambi, akeneye kubonana n'umushikiranganje kugira ngo amubwire ibintu agomba gukora, yoshobora gusaba umubonano ngo hashobore kurenga indwi zitatu. Uwo mubonano w'umushikiranganje awusabye aciye muri ambassade nta ndwi zitatu zoshobora guhera umubonano atawuronse. Yaciye ambwira ngo rimwe rimwe ntabyo mumenya, nca ndavuga ngomba nze kubibamenyesha. Ntagire umuntu azosubira kuvuga wo muri Australia ngo nararondeye umushikiranganje kugira ndamushikiriza umugambi ndamubura. Oya, nukuri kiretse ari bindi, ari ugomba gutanga invitation ya mariage birashobora gushika, mugabo wari ufise umugambi wo agomba guterera igihugu nta ndwi zitatu zishobora kurenga uwo mubonano atawuronse yaciye mu buserukizi. Ibyo ndavyemera kandi ko ndabizi ingene bigenda. Nkaba ndonda bahamagariye yuko ngo ako karye mutokitesha, uwo bafise umugambi wese agomba gukora nazi. Navuze umushikiranganje kuko nibaza ko ari go rwego mu bijanye n'imigambi, ariko hariho n'abandi atari abashikiranganje, abandi mu zindi nzego, abandi bo burumva ni minsi 2 ni minsi 3 ni minsi. Navuze umushikiranganje ko nabo baba bafise ibintu byinshi bajejwe, kugira ngo aguhe umubonano hari igihe bisana bigoranye ugasanga bifatiye ku zindi programme. Nuko rero nkaba ndabasabye nukuri kandi ishimitse, umuntu afise icyo yifuza gushikiriza c'umugambi adutera kamo, hanyuma dufashanye tumwereke ingene byogenda. Twebwe ntitwiga amadosi, icyo mugabo ngoma ndagishire ko umuco, twebwe ntitwiga dosi. Oya, twebwe turagufasha ingene ushika aho uzoyishikana, kubera akazi karagabuye nuko bimeze. Hanyuma hari ikindi mwashikirije kijanye mwavuze ibijyanye n'ubuyobozi buri ngaha, cyane cyane ibyo muri ambassade. Hariho ndaza kubashikiriza, hari ibintu mukunda gusaba mukenera muri ambassade. Ndaza guha akanya gatoyi umuhanuzi wa mbere muri ambassade kugira ngo aze kubacira ku mayange ingene ibintu bimwe bimwe bijyanye n'ibyo mukunda gusaba. Hari ibyo musaba bijyanye
n'impapuro n'ibindi muri ambasade kugira ngo baze kubacira ku mayange gatoyi ingene bigenda navyo nyene kugira ngo igihe muba mubikeneye mumenye ingene mubisaba ingene mubisaba n'ukuntu mubisaba gutyo bishobore guca bigenda neza kuko turi ngaha kugira ngo tubatunganirize. Ari ikindi mwari mwashikirije ko nagiye ko ngomba no gushikiriza ku byo mwagiye muravuga kijanye na konsula iri muri Perth. Konsula rero nabwo n'ubuserukizi uko bijyanye n'ubuserukizi bitunganijwe hariho abo batabizi hariho ambasade ni kuvuga ubuserukizi byose n'ubuserukizi mugabo bifise bamwe bamwe byo bajejwe bitandukanye. Ubuserukizi bwo ngaha novuga bukora ama service nka yose buri bukorera i Beijing ntiturashobora gushika ngaha kubera yuko igihugu cy'u Burundi ntikirashobora gukwira mu bihugu byose nico gituma mu itunganywa ry'ubuserukizi baca bafata ubuserukizi bumwe bakabuzeza ibindi bihugu. Ni muri iyo ntumbero rero ubuserukizi bw'u Burundi buri Beijing buca bukorera no ngaha. Hanyuma ahandi hatari ubuserukizi byo twita ambasade haba hari icyo twita consulat general. Consulat general nayo nyene ni bundi buserukizi buri munsi gato ya ambasade ariko nabwo nyene bufise ibindi bujejwe kandi bufasha. Aho tudafise izo ntuze zibiri turashobora kuhashira consulat iri Perth ni consulat honoraire. Ni kuvuga n'umuntu aba yemeye gufasha mu bintu bimwe biri novuga biciriritse cyane cyane nk'ujya ari Perth yabayeho yashizweho kugira ngo ashobore gufasha abantu bafise b'abanya-Australia bafise imitahe bipfuza kuja gukorera mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ashobore kubafasha ingene bashobora gushikayo. Ego ni kuvuga n'ubuserukizi ariko bufise aho bugarukira kuko consulat honoraire kenshi usanga mbese irimwo ijejwe abantu ashobora kuba atari n'abarundi kuko uyitwara nko ngaha n'umunya-Australia biremewe mu itunganywa ry'inzego z'ubuserukizi. Nuko nibyo novuga kugira ngo muvyumve ariko nabo barafite ibyo bajejwe mugabo ntibasubirira kuko hari ibyo badashobora gukora usanga biguma bijejwe ambasade. Nuko bitegezwa ko buzoguma n'ubundi muri mubizwa kubisaba hariya i Beijing byaroroshe ntabwo ari kure. Nuko reka nce make. Nuko impanuro rero nari nshaka ikiganiro nashaka ko tuganira n'icyo n'impanuro n'izo nkaba nipfuza n'ukuri kubahamagarira yuko abarundi muri hano mutosigara inyuma muri iyo ntumbero y'igihugu cy'u Burundi n'ukuri turi ku rugero n'intumbero n'umuvuduko udasanzwe mbese n'amakungu turabona yuko mu makungu turiko turatera intambwe no ku mugabane wa Afrika baraye banatwizeye baraduha kurongora mu kiringo c'umwaka umugabane wa Afrika. Ni intambwe idasanzwe mu buzima bw'igihugu kuko n'ubwa mbere mu mateka y'igihugu byo bibaye tukaba twifuza yuko kandi twokora kugira ngo icyo gikorwa n'ayo mabanga n'icyo cyizere baduhaye dushobore koko kugira ngo ugire ibyo dukoze biboneka abantu batwizeye babone yuko koko tugize ikintu cy'akamaro ariko na twebwe tubinezererwe ariko kandi tubinezererwe gusa tugire igikorwa cyo dukoze kugira ngo tubone yuko umugabane tugize icyo duterera mu mugabane wacu ariko natwe mu gihugu natwebwe dutera intambwe kuko turakeneye gutera intambwe koko kuko turacyafise byinshi byo gukora. Ego hanyuma rero nkaba nagomba icyo ndangize nongera ndabakengurukira ndangize nongera ndabashimira kandi
ndabatera kamo kugira ngo mugire namwe icyo mukoze mu gihugu. Ndakunda kuvuga nti twebwe nk'Uburundi nk'abarundi twaramaze gufata ingingo, kuko ikintu cya mbere gikomeye ni gufata ingingo. Twarabonye aho icyatumye ducegwa, twaramaze kukibona, twaramaze kukimenya, kandi hari ibyo twakoze bitari biki, ariko hariho n'ibigikenewe gukorwa. Twarafashe ingingo rero yuko tugomba gutera imbere, igihugu cy'u Burundi kigomba gutera imbere, kandi ku buryo abantu bose bagitangarira. Ariko nkuko nabivuze, ibyo bintu bishobora kwikora, bigomba gukorwa n'abarundi, bigomba gukorwa n'abenegihugu. Ariko kandi ntidushobora kandi kwiyobagiza yuko hariho abashobora kudutera agacumu k'ubumwe, nabo nyine turabakeneye, mugabo bagakora mu ntumbero tuberetse. Rero mwebwe namwe nk'abarundi mugomba gusigara inyuma, mugomba kubamwo kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntimuze muhave musigara muricuza musanga igihugu cyateye imbere mutarimwo. Nuko igihugu cy'u Burundi twifuza ko cyotera imbere, ariko gitera imbere abarundi bose barimwo, umwe wese abyiyumvamo avuga ati jewe urya muganda ni wanje, nanjye naraterereye. Ariko kandi si uguterera ngo ni ukujyana ushyira hajya oya, ni ukubamwo, ni ukuvuga ni igihugu uterera na wewe urimwo. Ni ukuvuga umwe wese azana umuganda wiwe akawuzana agashyira ngaho, inzu ikubakwa nawe akabamwo. Si ukuvuga ngo ni umuganda ujyana ugahereza naka hama ukavuga ngo bayiwe ndatashe, oya. Ni Burundi tugomba kubaka, umwe wese agatanga umuganda wiwe, ariko kandi umurundi wese akaba arimwo akiyumvamwo. Nubwo Burundi tugomba kubaka, Uburundi bwa twese kandi bwubatswe n'abarundi, umurundi wese arimo. Nuko rero nkaba ndabateye akamo yuko umwe wese ahari yokora kugira ngo dushobore gushika mu iterambere. Twihaye umwaka w'ibihumbi 2040 ko twoba tumaze gushika ku rugero ruboneka, umwe wese ashobora kubibona akabibonesha amaso, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2060 tugasigara n'abandi bose bavuga bati nibyo ibintu byarahindutse, umwaka w'iterambere. Kandi ibyo ntabwo ari indoto, turabyemera kandi turabyemanga, mugabo kandi ntibizokwikora, bigomba gukorwa na twebwe nyine. Nuko kandi numvise ibyo mwashikirije mwabyemeye yuko, ahubwo numvise yuko igikorwa kinini yagisigaye iwacu. Mwatubwiye muti none ibyo bikorwa nibiye ko tutabibona. Urumva rero haonye burya nayitwaye nka deyade, kandi nabemereye yuko ngiye kuvyegeranya ibisata byose neza kimwe ku kindi, nzoca ndabibarungikira nshishije ku buserukizi kugira ngo dushobore guhindura Uburundi bwacu, dushobore guteza imbere Uburundi bwacu, maze ejo hirya y'ejo umuntu wari we wese hagira umuntu n'umwe asubira n'ukuri guterwa isoni no kwitwa Uburundi, kuko hariho abantu bamwe bitera isoni, na cyane cyane iyo abantu bariko baravuga yuko turi agahugu ka mbere gatoyi, agahugu ka mbere gakenye, ibintu byinshi bitameze neza. Twifuza rero yuko ibyo bintu byohinduka, kandi umwe wese yumve guhera uno munsi, guhera ngaha tuganiriye kino kiganiro, nababwiye ko nzogaruka kenshi, kandi nzogaruka koko, nzogaruke ngaha tuvugana ku migambi ikomeye yego imeze neza, umwe munyishuza muti mbe wa mugambi. Nico kiganiro nifuza yuko ninagaruka ngaha tuzoganira. Hanyuma mwavuze muti nagomba mpereze ngaho muti mwaciye ngaho no munsi muri Adelaide, nagiye muri Canberra ibukuru, nca ngaha muri Adelaide, nzoca nsubira mu Bushinwa, ariko nzogaruka kandi ndabemereye yuko ninagaruka
nzoshobora gushika ahandi ntashoboye gushika uno munsi, ariko no ngaha nzogaruka. Nibaza yuko yego no ngaha nzogaruka ko nabonye hari ingo yo kugaruka, nzogaruka nyene hanyuma ariko nongere ngende n'ahandi. Murakoze rero, hanyuma mukomeze mutugirira neza kuko ndabona umwanya uracahari kandi umwanya turawufise. Turaza gukomeza duterama, dukomeze tuganira, ibiganiro biraza kubandanya haba no munsi haba nejo. Hanyuma inomero ziwanje nari nazemeye, nibaza yuko ntandazibaha bace bazishira ngaha canke muzandike. Nuko rero mukaba nongeye kubashimira, ndabakengurukira kandi nongera ndabatera intege uko mwogira uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu cacu, mu iterambere ry'igihugu cyanyu c'u Burundi, kugira ngo namwe muze n'igihugu nicyatera imbere muze muvyishimire, muze mwumve yuko koko namwe mwagize uruhara rudasanzwe muri ico gikorwa. Nuko mukomeze kugira ibihe byiza, tugira amahoro. Murakoze cyane nyakubahwa ambasaderi, ndabasaba mwongere tumukomere amashyi umuyobozi wacu. Amaze kuvuga amazina yanje, jewe ni Dr. Alfred Burimaso, mu Burundi buri maso ngo bugona bukanura, n'igihe muramuririmba ngo bugona buri maso ntaho bari wawo. Nako narakumvise. None rero nasabye ko nkora igikorwa coroshe cyane cyo kubabwira ibikorwa dufasha abarundi bari muri kano karere duherereyemo, n'abarundi bari ngaha, abarundi b'abanya-Australia bafite akabira ko muri Australia bakagira n'akabira ko mu Burundi. Muvuga muti uretse impapuro dusaba mu Burundi, mbega ambasade ibafasha kuronka izihe mpapuro? Ni ibihe bikorwa mushobora kuza muri tura kenshi na kenshi ambasade? Numbure hariho abatari babizi, hari igihe mukenera impapuro zimwe zimwe, murafise kabira ko ngaha mukajya n'akabira ko mu Burundi. Hari igihe rero ushaka gukoresha impapuro ukandikira nk'ikete umuntu ari mu Burundi amuserukire ahantu, kugurisha itongo, kugura inzu, kubaka mu rubanza ahantu, bakavuga ati ndinde yagutumye, uwantumye hariya muri Australia ati tanico yaguhaye. Ubwo rupapuro rero bita procuration, bashaka kubwira bati rutware mu buserukizi bw'igihugu uri hafi yawe, barushire ku mukono bemeze ko urupapuro ari we yarutanze. Tukaja tukubwira ati zana karangamuntu kawe, uzane n'akarangamuntu canke passport, uzane akarangamuntu ko mutumye, uco wandika iyo kete uvuge ati ndasabye ko mungirira legalisation y'urwo rupapuro. Tuca tubikora, ukarungika kuri mail, turazosubira tugasikana tukabikurungikira, nawe ugacuya tukabirungikira uwo muntu akaca agenda kubikoresha. Iyo ni service imwe ya legalisation de document. Hariho n'izindi mpapuro officiel mushobora kuzana kulegaliza, harimo iz'amavuko, iz'ubugeni, n'izindi mpapuro zose officiel mushobora kugirisha legalisation muri ambassade. Ivyo bikorwa hariho agafre gatoya kama nyamerika 200 mu kugirisha legalisation de document basaba, bakashaka guhereza ikonte ya ambassade, urungika ko ayo mafaranga bakaca bakurungikira wa rupapuro. Iyo rukeneye ko ruza physique, ico gihe twikora kuri DHL, ukaca usaba yuko urungika na DHL, ugaheza ukariha DHL karukuzanira wa rundi original carukuzanira. Icya kabiri, hari umuntu ashobora gushaka gutembera yatakaje passport yiwe. Kuri ambassade nta passport ushobora gutanga, passport zitangirwa hariya mu Burundi muri commissariat generale ya immigration. Mugabo kuri ambassade turashobora kuguha laissez-passer. Laissez-passer turayikora kuri ambassade, tugashaka amafoto yawe, turatukurungikira ukacuyikoresha mu gutembera uja mu gihugu, nizo turazitanga. Mugabo passport ntazo dutanga.
ikindi cya kabiri gikomeye cyane no kwandika abana bavutse. Abana bavutse tukabandika mu gitabo cy'amavuko y'abana muri registre de naissance, kwandikanisha abantu muri etat civile, umusore n'inkumi bakavuga ko yasanzwe ari inkumi nawe yasanzwe ari umusore, kabimenyesha igihugu cyose ko abantu umwe ari umusore undi ari inkumi, igihugu kikabimenya n'ibiburi muri 15 ko atamugabo katari yubatse, atari umugabo cyangwa atari umugore w'umuntu, hagize uvuga ko abantu atawubazi ko bubatse, iyo misi henze bakaca baza bagashobora kuja mu gitabo cya etat civile bakandika ko ari umugabo n'umugore. Aho rero harakomeye kuko murashobora kuba kandi munabana mumaze mufise nyabenda na macumi, abantu bose babizi ko mugabo atahantu na hamwe muri leta mwagiye babandike, ngabo bashobora kuba biriho kavuga ati uyu mwana mutwa n'umutamakazi wanje ati muri leta nta n'abizi, umbe mwagiye mu kanisa mwaragiye ahantu birazwi mugabo leta nta na leta n'imizi ko muri umugabo n'umugore. Ico ni ikintu gikomeye kuko muri iyi minsi heze ndamaze imisi ndavyumva ku marezo, umuntu akagenda mu karuhuko ari mu Burundi mutama w'imvi zimaze kuba nk'ibati agahura n'umuntu w'inkumi ivuye ku ishure gaca bajana akamukorera bukebuke no muri etat civile bakaca basinya. Umwe ari ngaha muri Australia cyangwa ari muri Amerika acavuga ngo nta mugabo wawe we nkiri wawe kuko ntari basinya n'undi nkiri wawe, ico gihe baca umugore formera cyangwa ati nyogo wewe kumahariye reka ntacyo dusangiye. Ivyo rero birakomeye, ariko kugira ngo abantu baze babikore muri ambasade ntibyoroshe. Ni bimwe nyakwa ambasaderi yavuze ati nkajya muri consulat honoré ivyo ntibishobora gukorerwayo, ntibashobora kubangiranisha, ntibashobora kwandika umwana hajya, ntibishoboka kuko bakwanditse muri iki gitabo cy'amategeko y'u Burundi niho batangira ubwenegihugu bw'u Burundi bakwemeje kuri Murundi. Ivyo rero birakomeye, ushobora gusanga mwagiye muri Tanzania mukaza n'umugabo n'umugore canke mu Burundi canke ngaha nyene mugabo mutaja muri leta. Nk'ubu rero twogira imana twagira consulat general ngaha canke ambasade muri iki gihugu, ivyo bintu biba vyoroshe. Ndazi ko batari bake mwosanga ari service mukenera. Iyo rero bamaze kwiyandikisha muri ico gitabo niho ushobora kuza ukacutubwira ati ni mumpe extrait d'acte de naissance, ahije babitaba bisaba mu mabiro tigenda uza n'ikintu cemeza ko wanditse nk'umurundi, cyatuja muri cya gitabo tukatwandikura tuyu muntu yavutse hana itariki nizi tukaca tuguhereza ukacugenda, cyanditse ni urupapuro rwemeza ko uyu muntu n'uyu bubakanye umugabo n'umugore, cyatugera ya extrait d'acte de mariage tukatuyahereza tuyiba. Ariko muri ngaha kugira ngo muve ngaha muje kurikorera Beijing ntivyokoroha. Nkumbure ikindi gihe nibyashoboka akabaho consulat general canke akaba ambassade, izo service zoshobora gukorerwa ino mugakuru n'umwanya n'abatari babizi mugakenera izo service muzozisaba kuri ambassade. Hanyuma rero nkuko nyakwa ambasaderi yabivuze n'ikindi cyose mukenera turabaha email ya ambassade, urandika mail ukandika jewe naka nakaranga mu byawe cyangwa passport nari nkeneye ubufasha ubu n'ubu tukaja rero duheza tukabishura. Ari izindi yongera ko izindi mpapuro cyangwa n'ibibazo tukubaza tukabihereza ngaho ku mail gushika tuguhereze ubwo bufasha wariko bararondera. None rero kuva uyu munsi ntagire uzokenda uzogira ico akenera ngo areke kutwitura kuko ubuserukizi buruguruye kwa ambasaderi yatanze inimero na email ya ambassade n'amanimero y'abakozi bo muri ambassade yose ategerezwa kumenyekana ku bantu bose kuko n'abantu bakorera public tegerezwa kuba nimero zabo zo kubatora ziri ahantu habonwa n'abantu bose. None rero sinorangira ko mumaze kuvuga jamenya ko ikibazo cyane cyane cyo coroshe cyo kuvuga ivyo bikorwa haba rero n'abakengurukiye wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye kugira ngo simba besanga nihenze. Murakoze cyane banyakubahwa.